muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro vy'umuhari inamahoro ku mateka y'abakenyezi n'abigeme. Uno munsi dushishikara kuyaga kuri bwa bukene bwiziziye abakenyezi kurusha abagabo kw'isi no mu gihugu cacu. Turaba ingene kutagira ico wikorako bifise ingaruka mbi ku bundi burenganzira bwose woba ufise canke wemerewe. Amakungu yaremeje ko amateka ya kiremwamuntu yose ari magirirane, bisigura ko atawoshobora kwisanzura mu burenganzira kanaka hari ubundi abujijwe, kandi kwihohoterwa canke iterambere ry'amateka ya naya bituma n'ayandi yose ahohoterwa canke akubahirizwa. Iyo havugwa ukungana kw'abagore n'abagabo mu mateka agenga zina kiremwamuntu, umuhari n'amahoro washaka gushimikira kuri ako karanga kayo ko ari magirirane atagaburwa mu mice, kuko rimwe ryubaka rigashigikira irindi. Ko twaramutse tuvuga amateka y'umukenyezi mu kuronka ico muteza imbere mu butunzi, twagomba turabire hamwe ingene utagira ico yikorako atanga ubundi burenganzira ashoboye gukoresha, haba mu vy'imibano canke ivya politika. Nkako mbega umukenyezi yoserura gute ivyiyumviro vyiwe? Yohitamwo gute ico ashaka? Yoharanira gute inyungu ziwe bwite igihe agihabwa uruhusha canke arinda kuraba mu maso uwamuhaye uburyo? Mu Kirundi bavuga ngo utigaba ntiyigaburira. Nk'uko uwigaburira canke uwikenura aba yaronse uburenganzira bwo kuja kubirondera. Mbega umukenyezi yoronka umwana wiwe w'umukobwa kw'ishure canke yoshishikara amashure wenyene? Mbega yobishaka yokwitoza mu nzego izi na zirya hageze amatora? Kenshi umukenyezi azokwiyonjorora canke ashiraho umutima wiwe utari gushira kubera ko atagira uburyo canke abuzeye ku wundi. Muri kwa kurondera ukungana kw'abagore n'abagabo mu mateka yabo, umuhari n'amahoro wagomba rero usubira utera akamo ukabura bose vyega, ubibutsa ko uburenganzira n'itegeko rya twese gukora igishoboka cose kugira ngo uko kungana tugushikeko. Ku bakenyezi n'abigeme twagomba tubibutse ko hageze ko barondera kwikurako canke kwiremurura umutwaro w'ubukene, imico, imigenzo n'itunganywa ribi ry'iterambere kuri bose ribazingamikiyemwo. Bakanure, babone, bacakire uburyo bwose bubonetse bwo kwiyungunganya ngo biteze imbere. Hirya no hino, haba mu birimizi canke mu bakorera agashahara, abakenyezi baratanguye kwiyungunganya bagashira hamwe duke bafise bakabona kwikenura. Iyo migambi niyo mbere iheza igahamagara n'abashaka gushigikira abakenyezi biyemeje kutama bazerinze na kare. Bavuga ngo akavi muhana kaza imvura ihise. Umuhari n'amahoro dusubiye kandi gutera akamo abategetsi b'igihugu, tubibutsa ko intwaro nziza n'iterambere rirama birangwa n'uko abakenyezi bari kandi bubahirijwe mu bice vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Iyo ntwaro nziza niyo izana iterambere rirama. Uburundi ntibuzobishikira igihe cose amategeko, imigabo n'imigambi y'iterambere ry'igihugu bitiyumviriye ngo bishigwe mu ngiro, bishizemwo ikibanza no kwisununura k'umukenyezi mu butunzi kugira abashe gushikira no gukoresha bwa burenganzira bwiwe bundi bwose, haba mu mico,
mu mibano no muri politike. Kuvyirengagiza yoba ari inzira yo kubohera Uburundi mu bukene n'ubworo iyindi myaka n'iyindi. Bakoze.